Itanguriro ikigabane ca gatatu. Uko icaha caje mw'isi. Inzoka yarusha ubugunge ibikoko vyose vyo mw'ishamba Uhoraho Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti mbega ni ivy'ukuri koko yuko Imana yavuze ngo ntimurye ku giti na kimwe co muri iri tongo? Umugore yishura iyo nzoka ati ivyama ku biti vyo muri iri tongo twemererwa kubirya, ariko ivyama ku giti kiri hagati mw'itongo ni ivy'Imana yatubujije ngo ntitubiryeko canke ngo tunabikoreko kugira ngo twoye gupfa. Iyo nzoka yishura uwo mugore iti haba n'intete ntimuzopfa, kuko Imana izi yuko umunsi mwabiriyeko amaso yanyu azokwihweza mukamera nk'Imana ku vyo kumenya iciza n'ikibi. Uwo mugore abonye ico giti yuko ari kibereye kuribwa kandi ko gihimbaye mu jisho, ari igiti co kwifuzwa kimenyesha ubwenge, yamura ku vyo camye arabirya, ahako n'umugabo wiwe bari kumwe nawe ararya. Amaso yabo bompi arihweza, bamenya yuko bagenda amenya, badandikanya ibibabi vy'imisukoni, bironkeramwo uducocerwa. Bumva ijwi ry'Uhoraho Imana agendagenda muri iryo tongo mu gihe c'akayaga ko ku kagoroba. Uwo muntu n'umugore wiwe binyegeza mu biti vyo muri iryo tongo ngo Uhoraho Imana ntababone. Uhoraho Imana ahamagara uwo muntu aramubaza ati uri hehe? Aramwishura ati numvise ijwi ryawe mw'itongo, ndatinya kuko ndi gusa ndinyegeza. Aramubaza ati ninde yakubariye ko wambaye ubusa? Mbega wariye kuri ca giti nakubujije kuryako? Uwo muntu aramwishura ati umugore wampaye ngo tubane niwe yampaye ku vya ca giti ndarya. Uhoraho Imana abaza uwo mugore ati ico wakoze ni giki? Uwo mugore aramwishura ati inzoka yampenze ndabirya. Uhoraho Imana abarira iyo nzoka ati kuko zivyo ubaye ikivume mu bitungano vyose no mu bikoko vyose vyo mw'ishamba, uzohora ukwega inda hasi, uzorya umukungugu iminsi yose yo kubaho kwawe. Nzoshira inyankane hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'uruvyaro rwawe n'urwiwe, ruzogukomeretsa umutwe nawe uzorukomeretsa igitsintsiri. Kandi abarira uwo mugore ati nzogwiza rwose umubabaro wawe ufise inda, uzokwama uvyara abana ubabara, kandi umugabo wawe uzomuhoranira inyota nawe azokuganza. Abarira Adamu nawe ati ko wumviye umugore wawe ukarya ku giti nari narakubujije ntituzukiryeko, uzaniye ivu umuvumo, uzokwama urya ibirivamwo ubiruhiye iminsi yose yo kubaho kwawe, rizohora rikumerera imikere n'imitovu, ariko uzotungwa n'ibirimano vyo mu ndimiro, kwirirwa urabira kuya niko kuzoguhesha ivyo kurya, uzorinda usubira mw'ivu kuko ari ryo wakuwemwo, uri umukungugu kandi n'umukungugu niwe uzosubiramwo. Uwo muntu yita umugore wiwe Eva kuko ari we nyina w'abari n'ubugingo bose. Uhoraho Imana aronkera Adamu n'umugore wiwe imyambaro y'insato arabambika. Uhoraho Imana aravuga ati ehe uyo muntu ahindutse nk'imwe muri twebwe ku vyo kumenya iciza n'ikibi, none rero yohava atuma ukuboko akamura no ku giti c'ubugingo akarya, akazokwamaho ibihe bidashira. Nico catumye Uhoraho Imana amukura muri iryo tongo ryo muri Edeni ngo aje kurima ivu yakuwemwo. Nuko yirukana uwo muntu, kandi mu ruhande ruhera iburasirazuba rw'iryo tongo ryo muri Edeni ahashira abakerubi bo n'inkota yaka umuriro itangatanze impande zose ngo itangire inzira ija kuri ca giti c'ubugingo.